kuri hoteli Samuel's Hope niho habereye ibirori Meet and Greet vyahuje abarundi ba mu mahanga baje kwitabira ibikorwa bindi bihariwe abarundi ba mu mahanga hamwe n'inama ya bose ihuza abarundi ba mu mahanga itekanijwe muri kuno kwezi kwindwi. Bamwe rero bakaba bari kumwe n'inshuti n'imiryango yabo. Ivyo birori rero bikaba byateguwe mu ntumbero yo guhura, kuyaga no kumenyana hagati yabo. Samuel Ndayiragije arongoye ishirahamwe Dikobu ry'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari we yararongoye umugwi wateguye ivyo birori. Samuel Ndayiragije akaba rero yamenyesheje ko uwo munsi bawutunganije kugira ngo kaba karyo keza ko kuyaga no kumenyana. Abantu bose twahuye babonye ko barafise akanyamuneza, baryohewe kuba bahuye n'abandi bagenzi. Nk'akaro twabonye abantu ajemba muri Amerika, harabona abonye bava muri Amerika ntarinzi bere ko baba muri Amerika, kuko no babwira yuko nko muri Amerika ni bwo kinini, nubwo dufise amashira hamwe atandukanye duhuriye mu muryango umwe w'amashira hamwe, ntivyoroshe kubonana. Rero kuba dushobora guhura tukamenyana, tugahura i Burundi tukavuga tuti je mva muri Iowa, je mva muri Arizona, ni ibintu vyiza cyane gose. Nibaza ko abantu bose mwanye ko baryohewe. Ikindi kinezera ati je mva muri uno mugwa donc ku mugabane w'isi wa Oceania, Asia, Afrika, Uburaya n'ahandi, vyari ibintu vyiza cyane gose. Bitavye ivyo birori baje bava mu bihugu bitandukanye ivyo ku migabane itandukanye mu mareta ya Arizona, Texas, New York, Iowa, Virginia, Colorado n'ahandi. Hari kandi n'abatuye ku mugabane wa Afrika mu bihugu vya Uganda, Kenya na Mozambique. Abarundi baba mu gihugu ca Australia bari baserukiwe na Jean Pierre Nibaruta arongoye ishirahamwe ry'abarundi baba muri ico gihugu BDA. Ivyo birori rero vyabaye akaryo ko gusangira ibinyobwa hamwe n'ibifungurwa mu kanyamuneza ntangere. Abitavye ivyo birori barashimye rero kubona uwo munsi waratunganijwe. Ken Protenzo, umurundi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasabye abaraho n'abarundi bose baba mu mahanga ko amagendera kenshi igihugu cyabi. Muze twubake igihugu cyacu, tukigenderere kenshi, ntituze tucibagire, kuko nagenshi hose barafise igishika cyo kugira ngo bagire umwanya wo gusimbira ngaha basanga igihugu kimeze neza, kizabwirwa neza n'abandi ni twebwe. Iryo ni ijambo nyamukuru, ituze tucirengagize, kumbure dushitse n'imbere n'abaduserukira. Iryo ni ijambo tuzababarira kandi nabo bararizi, tubari inyuma mu kubaka igihugu cyacu. Asitenda badugaritse nabo nyene yarashimye kubona ibirori nk'ivyo vyatunganijwe. Kino giteramo jewe canezereye cyane, je nabishimye cyane kuko twahuye n'abavuye mu mihingo myinshi itandukanye y'isi, hanyuma turidondorana, buri wese aratubwira ahaturutse n'ivyo akora. Kubwanje nungutse ibintu byinshi cyane kuko kumenyana n'abantu benshi baturutse imihingo myinshi yo kw'isi ni nkaho umuntu aba ari karunguka isi yose. No kuvuga ngo iyo umuntu akeneye kuja hana hariya biramworohera cyane, maze kumenyana n'umuntu mu gihugu runaka, naho ubutaragerayo ico ushaka kuja gukorera cyangwa kugira ngo ugereyo birakorohera gose. Eka na Jean Pierre Nibaruta nawe nyene yarashimye kuba umunsi nk'uwo watunganijwe, aboneho n'akaryo ko guhanura abarundi kwita iterambere ry'igihugu cabo. Iki gikorwa cyabaye twacyakiriye neza, kuko ubwa mbere ni igikorwa cyatumye duhura tuvuye mu bihugu bitandukanye dusanzwe tubamwo. Hama muri uko guhura tuvuye mu bihugu bitandukanye byaduhaye akaryo keza ko kumenyana, kuramukanya, kumenyana no kuyaga ibitari bike, na cyane kuyaga kuri kazoza k'urunani rw'abarundi baba hanze mu iterambere ry'igihugu c'amavukiro. Undi ashima ni Alphonse Ningaba yari yitavye ivyo birori, ati nakaryo keza ko guhura no kuyaga. Uno munsi nabakiriye neza kuko nakanya nakaryo ko abantu baba baje hano, uretse kuja ko baba bari muri byinshi mu maprograme menshi bamaze gushikana mu gihugu,
nakaryo ko kugira ngo bahure bayage babonane kandi babonane n'abari ngaha n'abasanzwe bari ngaha mu gihugu. Samuel Ndayiragije irarongoye umugwi wateguye ibirori vy'uwo munsi, akaba yarashimye rero uko ibyo birori bavyitabiriye, akavuga ko ari akaryo keza kuri abarundi basanzwe baba mu mahanga. Kengurutse rero ko vyabaye ni cigwa ku utaje, uwaje Imana imuhezagira, utaje nawe ahakuri cigwa amenye yuko yahomvye abagenzi, yahomvye umuryango mushasha, yahomvye umuryango w'abantu baba hanze bahuriye i Burundi. Hanyuma ikindi naco abari bitavye wabonye ko intumbero zitandukanye, harabaje baje mu bikorwa vyabo, harabaje baje kuramukanya, harabaje baje kuruhuka, hari nabaje bavuga bati twiteguriye yandwi yaduhore Barundi bama mu mahanga izotangura ku itariki 30 igera ku itariki 1. Twaje twiteguriye amatora azoba mu kwezi ny'itariki 26, nukuvuga inama kaminuza y'abarundi. Urumva yuko ari ikintu gishemeye cyane. Naho rero utaje yahomvye, uwaje yungutse, mwabonye yuko yarose nakanya ko kuvuga ico akora n'ivyo asanzwe ajeje mu buzima bwa misi yose. Abo bari bitavye ivyo birori rero baboneho akaryo ko gutembera mu hoteli Samuel's Hope kugira ngo birabire ingene itunganije hamwe n'ibiyigize. Bahereye aho bakirira abantu, baratembereye mu vyumba bitandukanye bigize iyo hoteli kugira ngo barabe ingene bitunganije. Akaba ari ivyumba rero biboneka ko vyubatse kandi bitunganije mu buryo bugezweho. Baciye batembera mu bindi bibanza bigize iyo hoteli nk'aho bivunira umusase, eka n'aho abantu bashobora kugirira inama. Mwomenya ko muri ivyo birori umuririmbyi D1 yari yatumiwe kugira ngo aryoshe ibirori. Ubuzima bwawe uri muri trouble